baye gusa gushitsa iryanditswe ibintu numva ko biba bimeze neza baye gushitsa iryanditswe nyene cyane shooting indirimbo yitwa Prison Me ni nayo ndirimbo narimbiye umutambukanyi wanje yitwa gute Prison Me mboha mfunga Prison Me nshira mu gasho akwibohireko give me my time baby oh yeah ndagukenera baby ngora ndagukenera baby ngora yes nkuko twama cyangwa nkuko twama twabibabwiye ntituzigera tugira gute tubamaramaza kuri Niocell TV ibintu bizokama bimeze neza ona ko uko bukeye ko bwije ndabazanira abatipe bari ku mwanya tipe bameze neza atipe bariko barakora ibikorwa bitandukanye na cyane mu muziki w'u Burundi mu kwemeza abacanke bariya ko rutitaha bivanye n'ubwo byiza bariko barahereza abakunzi b'umuziki w'u Burundi nyita Edison Dayahoze wongera umwite Arkeni hariya kuri kamera za Niocell TV niwagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo amasanamu azatyoroye amasanamu azameze neza kano kanya urabona ko turi kumwe n'umuniga utipe asa neza utipe wiswaga utipe kino gihe yambaye impeta yambaye isaha imeze neza maroriki urabona agerageje guhera hasi ku birato gushika ku mutwe urabona ko nofata ko cyakemutse kandi vuko nyene mugabo wavumbaza ati cyakemutse kubera iki kubera yambaye ishapuri amen yitwa Crown Rema benshi muramuzi mu ndirimbo zitandukanye kandi zimeze neza zakiriwe neza ndetse n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi imbere yuko nerekeza ku bikorwa vyiwe yarakoze indirimbo muri kahise zimeze neza yafashanya n'abandi nk'indirimbo yakoranye na Titi Love kuko yarigeze muri no management isanzwe hoga n'umugabo Kuke haruhande yaho yaranafashije yarakoze indirimbo yitwa tugende nawe nyene nimba ntiyenze niyo yakorewe no tugende ni yakoze no mu producer w'umuganda naravuyeyo waramaze kuvayo wavuyeyo waciye udukorera tugende nimba twari tugiye ntavyonse mu rukundo hanyuma gato Be Rough yanamufashije indirimbo nayo nyene imeze neza indirimbo mwise LPM Lettre pour maman. Ok, lettre pour maman. Urumva yari yandikiye mama wiwe. Nyiraza bigenda neza, araduhereza indirimbo yise Ntutaha, araduhereza indirimbo yise Bye. Kino gihe turiko dufiringa indirimbo neza na neza yise Ngora. Ariko aruhande ya Ngora hari n'indirimbo yari yavugije abantu benshi bavuga ati bemeye. Abo yari yemeje ntabonzi. Ibintu nk'ivyo turabigarukako. Crown Rema ndakuramutse n'Uganda guhanikaze kuri kamera za Niocell TV. Mahoro cyane Edison, ndamusa nakunzi bose ba Niocell TV. Mukomeze mutukurikirana. Je ndabona komeze neza no guma ndakubaza ngura komeye akuze ntikamuriko. Kuri kirese cyo hinduka mu masaha abiri ari imbere. Bece bihinduka. Ariko puroma no kuri Imana yabikoze uri en forme cyane kandi Rema ni gambere dukoranye iganiro kuri Niocell TV dutangura tuguha cyane tugukeza congratulations mu misi twahuye yose nta kajya kantu mbona ku rutoki warufise kabereke gato turabe babimenye ko yemeye Nakabona Niocell TV yarakambaye akambarana n'umwigeme watari hano hafi kino gihe yaragutaye yaragusize kino gihe ariko arakubwira ati tugende Crown Rema nizere ko aruhande yahuguwe neza nukuri nguwe neza urugo ni sawa cyane gose amahoro no tubwira akabijya wasanze mu kuba kugwawe nyuma yo kumuseribatera akabijya nasanzemwo nasanze ari vyiza iyo ukunze ugukunda nasanze ari vyiza mu rugo byarigeze gushika ukunda utagukunda ariko byashitse ndayibona muri society yego akoje ntibiranshikira no kushi ntabarigera bagutera ipoto oya nabandi twarahuye bikanka nuko nabonye sanovapa yego cyangwa ati oya reka nkinjura kirikare ndabereka umugongo none nahindukiye rero mpindukira aho Imana yangeneye kwa malayika nyene kwa malayika akutubwire Crown ndumva umengo ari byinshi kumenya kubijanye n'uruguherutse gushinga twayibonye biba vuba hari ukuntu bamwe baturogeje ama invitation abo tashikiriye hafi nabo barabarukiye ama invitation ku ma telefone byakujemwe gute mwari mumaranye igihe kingana gute kugira aho mufatinge ukavuga ati ntavyo navyo tumenyereye ibintu navyo tumenyereye ku basani
abartiste benshi barabanuka mu nyuma ukabisanga umengo ni garanti biraheze genda nanje ngende nga mugabo kino gihe ndabona uri fier uranezewe no kwambara impeta uranezewe no kubwira umuntu kanaka ati ndubatse tubwire bino bintu byagufasha igihe kingana gute kugira ngo bigereko ya Edison kubaka n'umukobwa cyo kubaka n'umuhungu ntibigira igihe runaka ngo umutegezo kumarana no bivana n'imitima ngene yakiranye bivana n'urukundo power yago arugeraye yakoje kuri jewe twatumaranye kiringo c'umwaka n'inusu ya kiringo c'umwaka n'inusu kuva sio twamanye 2018 ya gwa 2018 simuko kwezi gusa nyene ariko n'imbere yaho yari umuntu wanje nyene wahafi yari umugenzi mugani mwari bwashye jambo ya ni hamwe nyene ikintu cyose gifise umunsi kwezi tariki n'isaha n'umunota n'isegonde mutimuka akaba ari tugiye nyine Imana yavyandike kubizoba nandi ho yari umuntu nzi yari umuntu wawe yari umuntu anzi kandi yari umuntu anzi neza nandi yari umuntu nzi neza yari ku munsi umwe ubwo byaroroha kumwizera yari hanze y'igihugu nawe uri hano na cyane cyane wari muri Kaila Music urazi ko kenshi bikunda kubagora abigeme ibana Crown yasohoye indirimbo iryoshye bemeyeyo irarenze ibintu nk'ivyo ugasanga call zibaye nyinshi anavyo kenshi bica bitangura kugira gute guteranya umugabo n'umugore ubwo mwarizerana kugera havuga ati ntacyo bitwaye buya Edison byose ni mu mutima kandi byose ni mu mutwe kandi urukundo rutagira icyizere ni zero yo ni coming soon nuvuga yuko icyizere ariyo fondation icyizere ariyo nkingi ifasha urukundo mutizanye ni kabiri gatatu bye bye mukabwirana bye bye rero novuga umutambukanyi wanje aranyizera gusa sinchembesha ntazo kubesha nta muntu akwizera ijana kwijana nikabura yako yisigaye nikabura nuko nanje uko nyene nawe uko nyene nawe ari aho niba byumve ngo vyamavyera imisi yose ngo de Lego amahemba ashobora kudakumana cyane mugabo kebuke basi mugabo ari akantu kambe narakantu nyene kabura tsika kajya kabura nakako mutakuranye wewe wakuriye ukwawe nawe akurira ukwiye ubwo rero muhuye mukuze hari utureserve tumwe dusigaye cyane gose rero ako muri rusange n'ukuri en general turizeranye en general turakundana bimeze neza wavuze ati nimbege so indirimbo nta kantu ko kugorana ati yuve hanya ngo ndimo nziza abana bava biriho byamaho n'ubiriho mu matelefone abonye ndekuye kajya coming soon ati mbe mu queen video kumengo amufasha kume mwatambaye cyane muregera kumengo wegereye uragowe oya kano nakazi ni nkuko nawe twari guhura usanga kandi wagiyemwo yakuje ko asanga uri mu kazi ko cyane gose kandi yacabizi bishobora ko navyo yagukundije cyangwa se kandi nawe iyo sanga ari mu actress w'amafilme yo kinyerora ari umugore w'umuntu kandi ntabireka so akaba ari mu kazi ivyo ni bisanzwe gusa cyo novuga yuko hari byo usanga bivana kuvana n'umutima w'umuntu ugasanga umuntu bimugi aca bijamwe akitwaza uburirimbye gusanga nivyo yitwaza usanga acitinga umugore wiwe cyangwa umugabo wiwe ariko Jesu uko kabisa birumvikana ni Crown Rwema un artiste burundais artiste nofata ko aririmba R&B neza ndetse ari nabitumwa ko mu kwitaba amakoras yaba canke bariya ikibazo mfise cy'amatsiko kandi ni kibazo cy'ukuntu mwamaranye iminsi imbere yuko nandukirana cyane cyane turacyari mu tuntu n'utundi mwamaranye iminsi hanyuma akakubwira ati Crown ndasubiye muhira ni mu Burundi mugabo hari aho nsanzwe mba mu gihugu cya Canada ngaho mbwira ujya munsi canke ijoro ryabuca afata indege wari umeze gute Edison biragoye kumvira gutahura kandi agiye utagira atazogaruka canke irya ejo surtout ku muntu navuga ati yagushize mu ijoro rito aguha urukundo urukundo rusosa biragoye gutahura umuntu umanye almost press ku kwezi kose ngo bebe ngo je nzogenda nzogusiga kandi ukabuzi ko kumubona atari vuba biragoye numva umenga ijoro nori wazi ijoro meri mana masa 12 ijoro numva umenga kwe ijoro itangura saa 1 y'ijoro igera size numva umenga nori gwiza basi ego ni kuri numva umenga sinore kuri ukuboko ngo agende nawe akagira ati ninaguma ngaha biragenda gute nyene foko nja gupagasa nawe ukaja gupagasa ko ariyo nsanzwe mba bigenda gute ariko umutima waravyakiriye ndamusezera ntamusezeye ndavuga ikintu utazopfa wibagiye kumutambukanyi wawe ikintu uzopfa wibagiye care niba uhagenda ikanga y'amasaha ageze care ziwe zirarenze amasaha yahiga Crown
Edison amasaha ya kayi ya lunch mu gatondo sasta ngo kumva kajwe ati bebe ngufungure mu misa mbero navyikanga nkuba kagaje karamagaye wayibayemwe ameza ngaye nayibayemwo iminsi 24 kore sana ukwezi kubura iminsi 6 acafye Nerega nikanga ya majwi ubwo akavuga nti nakunze ariko namenyereye wamenyereye muraganira izo kera ziguhera by call na cyane gose cyane naco gikuru yes gato imbere ko dukomeza aga freestyle gato nimba ari misegonde naho yoba 10 kuri bemeye Good morning baby yeah good morning honey how you doing and this morning Zanya gakuru keza kavuye iwacu yeah kugatumba hamwe vuka kutandika yeah man iyo ndirimbo yatumye benshi bemera kubgawe baranayitwaje mu kujya kurondera abantu iyo ndirimbo ikisohoka mu minsi wacu yari yasohotse imbere yaho ariko after gato nako yari yerekwa wamengije gukonfirma ari ndi myerekwa nako nda profetiza cyane utuzanira indirimbo wise ngora ijambo ngora ryaragoye gutahura abantu bafashe muri poezi turakrea Edison turakrea rero ngora basho kumvira ati ngo naririmbye no muririmbye turabavugizi ba buri muntu wese ndumuvugizi wa Edison rero ngora ni nakaja muratone kwita ariko indirimbo ikivuga baracumva ni mu rugo umugore n'umugabo ugasanga wana buhinga bwateye imbere ya amatelefone yacu sanga umugore cyangwa umugabo yatwawe cyane gose telefone ugasanga keya ku mugabo cyangwa ku mugore sikirenga rero ico mugiye ndirimbo umugabo nawe aritakambira umugabo yakayitakambira ati asaba umugore ati ngora n'ukuri kandi indirimbo yasohotse igihe wari wagize mariage umugore muri kumwe mu nzu yasohotse mbere akiringa hari sano bifitanye na gatoya oya ariko yarangora ku bandi kandi nawe ico gihe wari wamaze kuragwa je ndagogwa kabisa arangwa Edison ashobora akuzenza gutumira iki ndakunda kugoza umufasha wawe kungwa nibitebaza kungwa niko nyene kwa kumba yera kumashaka agumashaka iki kumba ico mvuga umashaka kumbuza kuri kwa umashaka unumye vuruhande ndakumve kumba ruhande umashaka tugwe mu dukuru tugwe mu dukino kuriko kungora keya yakanya kose yari ryambere sohoye indirimbo uri kumwe n'umugore yari ryambere yakiriye gute umugore wawe yakiriye neza yakiriye neza nabugiye asanzwe yemera impano yanje warashima asanzwe ashigikira ko tanshigikiye sinumva ko vyogenda neza ko turumwe ubu kino gihe ivyawe bigenze neza n'ivyo wabigenze neza amen umva byose biba biri hamwe cyane gose nabonye kantu mu kanya gaheza nabo gatumye ndakurondera haruhande kuganira ibintu biriya Mona Lisa title y'indirimbo nshasha ugiye gusohora ndetse banamaze gutangaza ko izoja habona ku munsi wejo bimeze gute vya Mona Lisa nawe Mona Lisa avuze iki mu ndirimbo yawe yagize iki Mona Lisa izina barize Mona Lisa ni ya Edison ni ya composition ya minsi yose tu muri ntwa turi creativity za minsi yose ni histoire gusanga cyo gatimbe ndayite gute kanayite Mona Lisa ivana uyo munsi nyene mood urimwo nuvuga nti mbari muri mwemu nyene yo kwandika inspiration bari muri mwemu nyabaki y'urukundo ngira abakizwa barabitahura iyo bari muri mwemu barabitahura n'umuririmbyi burya ariko kugira ngo uhitemwo iri zina mu yandi mazina yose nuko nanjye ntavyo nzi biraza tu nukuri biraza tu niko ndanda composer tu nkayingira Mona Lisa umuririmba ryari mu yandirimbo Mona Lisa bon niko tarasoka akamuzombiriza gato yabisegonda mba ndiko ndavuga umuzo bon yuko ndaye n'umuntu ndiko ndapressio umuzo wiwe yuko atandukanye n'abandi ndamusaba rero kuba umwana mwiza kumbe umwana mwiza ndamusaba ati mbere umwana mwiza ntumbabaze genshi umutima woroshe ntumbabaze Mona Lisa ona umuntu yinjiye muri channel yawe akinjira muri playlist y'indirimbo zawe akantu haka love after love abana bene bagati uyu mutipa ya majambo byari bigoye kugira ngo atumbere umwigeme ngo avuga ngo no ana bishobora kwa byarakikengira ngo muri kumwe ugombwire ko byagufasha umwanya ungana gute uri kurarisha umugore wawe
kuko ndavye amajambo ririmba mu ndirimbo zitandukanye n'amajambo wari we wese yitwaje bigoye kugira ngo asubire inyuma uko nyene Edison burya rero kuresha biratandukanye nta buhinga burimwo nta biki bivana n'umutima w'uresha n'umutima w'ureshwa ingene iyo mitima mbega ibonana gutse imitima yumvanamo gutse haravyorohera harabibera ibamba bigafata imisi n'imisi bakamuhebuza mbwa mu ariko wewe byagenze gute ariko je ku ruhande rwanje wabanje kwandika wamenga ariko wamenga n'abantu kwa tuzinanye imyaka 1000 yaheze kwani nko gukangura direct nevuga nti oya nevuga ko kimenga sinzi ariko ntivyagumye n'ukuri twarimvanamwo yaranyemera naramwemera ya kwabaye gusa gushitsa iryanditswe ibintu numva ko biba bimeze neza kwabaye gushitsa iryanditswe nyene cyane ugiye uduhereza indirimbo wise Mona Lisa ni indirimbo igize kabiri muri 2020 imba ni heza 20 ni ya mbere ngora nisoye December niyo yugaye umwaka kino gitugururiye imiryango y'umwaka wa 2021 yego ngaho gityo usabye abakunzi b'umuziki w'u Burundi ku ndirimbo shasho ugiye kubashikiriza hanyuma haruhande yaho wongere unababwire plan yawe y'umwaka bimeze gute bakwitege gute ko 2020 warakoze ivyo nta gucagwe cyo badruwati haruhande yo gukora waranarongoye ijya nayo ni indirimbo ikomeye indirimbo yatwaye izindi zose akoze umuziki w'u Burundi bivuza kumenya muri 2021 Crown agiye gutwagwa n'ivy'urugo cyane gusumba gukora indirimbo cyangwa agiye gukora cyane gusumba na narige afise umuntu amufasha so navuga ni surugo rugiye kuntwara cyane kuko urwo niko ntwara ntakoze akazi abwo first ngiye gukora cyane gose hamwe rugende neza rero icyo nobwira abafana banje bakunzi ba Niosel TV nuko 2021 mwaka wa 2021 arimo kabikogwa nukuri nkuko nayivuze Edison ntumira muri culture nkuko maze imisi ndayivuga ku ndi radio ubu unzanye kuko byinshi cyane gose novuga nti numwaka mugiye kubona how much Crown akundi bikogwa how much Crown ari talented rero gushika ubu muri studio ndafite indirimbo zirecordinze ziheze zishika 8 rero iyi time turimwo time y'ama video musanzwe twarasezeye audio ubu ni audio visuel tutamvuga ati ni ako bivuye ku mwanya muto cyane kuri organisation y'akazi kanje nume nsora video lyrics naho nyene mbonekamwo mu nshingano ufise cyane mu byutegekanya nuko ugomba gukora indirimbo igasohoka ifise na video yes rero una ni video after video ejo na dropping ya mbere basore baravyumva yurongoye ugira umugisha amen nako bivana naho urongoye bivana naho urongoye imisi twamaze twakira amaudio kwa Crown Rema yararangiye kino gihe uko biri kose ariruka umufasha nawe akiruka bagahuriza hamwe atera umugisha duriza hamwe yanteye imigisha aba manager banyumvira ko byagumye vyiyongera ibintu bashaka dukora video nukuri n'umugisha madame wanje n'umugisha kabisa n'umugisha rero Edison John gusora ni Mona Lisa ko gatatu ndashooting n'indimbo yitwa Prison Me ni ndirimbo narimbiye mutambukanyo wanje Prison Me mboha mfunga Prison Me shira mugasho akwibohireko agufate amana kure shira mugasho shaka minuto indirimbo ndayi unshire uguherayo mezayo indirimbo nuvume ngo yojimbera ahubwo ya Mona Lisa kandi nawe azwari muri video yacu bagenzi noza ari mu Queen video azoba ari babiri oya wewe nyene kweki babiri wewe nawe je nawe gusa Prison Me nandike mutambukanyi wanje nandike mutambukanyi wanje misigura ko Edison akashugo kiweshe Edison adasha kwitura uwiwe ko twese reka uwo mwanya ndayirabisha ko nakayirabisha nakayirabisha ko Desire kayirabisha ko na Kenny kayirabisha na cyane byase nuko bisanzwe bimeze ndumva hari byinshi twovugana mugabo ndakunda kenshi uburyohe mvuga nti reka ndabugarukiriza aha amabukeye ndabubandaniririzeko nifuza tucangura n'iganiro nawe kandi after Mona Lisa kugira ngo ndakubwira ati nayibonye ko n'umunsi wadukonjeje waduhaga pande gato ya 30 seconde kugira ngo tugafiringe ariko kino gihe uko bigenda kose twebwe turazi ko tuzamo wa mbere bazoyironga kandi bizogenda neza cyane haruhande ya murazi yuko haba kuri kote audio kote video byose bica biheza bikabandanya bigenda neza duheraheza abakunzi b'umuziki w'u Burundi warabemereye ko uno mwaka ari n'umwaka wo gusohoka wo gukora collabo hanze y'igihugu biri mu migambi mwizo ndirimbo 8 hari mwizo utegekanya kuzohava ugira collabo nabo hanze y'igihugu
no izo zose ndije nyene ariko indi mufite ni nyinshi ziri mu nzu ziri mu mutwe ariko rero collabo nkunavyemeye zigiye gutangura first of all aha yacu donc local collabo local zo ngaha n'abankurira ego hama after ngaho ndateganya kugira iki gusohoka gato ndondere collabo hanze y'igihugu hafi kandi vyose birakunda gase duheraheza ikiganiro we dusozera no kuri ngora aka freestyle dutera tugiramwo hanyuma naje reka mbwira abakunzi ba Diocel TV kwa sinzigenda basondeka nare babwiye ko nazobasondeka kubazanira umusore nk'uyu aho kuntu yambaye aho kuntu ameze shamuteye badubisa abarundi kabisa abatipe b'abarundi bamwe ntibabibona abigeme bacu rero mama ngo bashaje bagize gute nawe uyu mutipe yamaze imyaka n'imyaniko hano aza kubonwa n'uri hanze y'igihugu mwarihe rero uko bimeze nibigumye bihangane yaramaze gufatwa aranavyema ngati ngaha ku gatoki mwayibonye narafashwe kabisa kera byararangiye byaraheze nuko rero acazaba umugore we ati ngora amaje dutere tugenda Edison de yahoze ndabashimire cyane bimwe vyimva mutima barundi n'abari hanze y'igihugu ni benshi baguma batwandikira aba diaspora aba Tanzania abanyarwanda aba Kenya baganda bose baguma batubwira yuko kino gihe tumaze ko turabereka ivyiza vy'i Burundi na cyane biriko birakorerwa hano reka ndababwire nti ciao nayo Crown Lema reka tugira ka freestyle ka 30 secondes na cyane kuri ngora. Please give me my time, let me feel happy like a other man. Please give me my time, baby, oh yeah. Ndagukenera, baby ngora, ndagukenera, baby ngora, oh yeah.